turafise abapolisi bamwe bamwe barasa abantu bitwaje ingoho, dusaba yuko haba itegeko kata umupolisi numwe cyangwa umusirikare azosubira kugendana inkoho mu kabare canke mu rubanza. Raporo ya ONU ku Burundi yashikirijwe n'umugwi ujejwe kugwanya ihohoterwa ry'akiremwa muntu, gufata abantu bunyamaswa, gutoteza abantu muri rusangi, vy'agatakazi na muntu, cyo bita comité de l'ONU mu gifaransa contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Aho uwo mugwi wagiye urasora amaraporo hanini muganza kuvuga ngo mvuge kuri raporo cyo twita raporo periodique tugeze ko mu Burundi 2023, aho u Burundi bwaraye butanguje igikorwa cyo kurondera inyishu two kwitwa recommandation ku bibazo uwo mugwi wa ONU n'andi mabi yose arikomokako kugira ubundi bushobore kwiregura. Rero no ndabamenyesha yuko ishamwe rishoto dusanzwe duhagarariye muri no saha ryaritavye inama novuga ihugurwa ihanane ivyumviro itariki 11 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026, vyatume ko n'ubushikiranganje bw'ubutungane agateka kazi na muntu iterambere dakumira itariki 11 aho twagire ari Bujumbura muri detente kubatwara amashiramwe adahinzo wa politiki société civile kucerekeye kurondera no kwitegurira iraporo y'umugwi wa ONU uje kugwanya ihohoterwa ry'akiremwa muntu n'andi mabi ikomokako kugira ngo Uburundi bwacu nabwo ntibugume mu bihano, kuko hariho amarekomandation amwe tuba tugarukeko yerekana ukuntu Uburundi buhonyanga convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Uburundi bwateye ko mukono itariki 31 ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 1992. Kuri ibyo rero ari shoto nk'ishiramwe mu byo rijejwe isanzwe ikorera mu Burundi muri miso yayo ya mbere ari kugwanya ihohoterwa ry'akiremwa muntu n'amabi komokako. Tuvuze ihohoterwa ry'akiremwa muntu turumva harimo tuvuze traitement cruel, harimo byo gupfungira abantu busa, ugasanga abantu bafungiye mu mabohero atandukanye batategerezwa kuba ari mu mabohero. Aho rero ndabamenyesha yuko nk'uko ubushikiranganje bw'ubutungane bwasabye amashiramwe adahinzo wa politiki gufasha kumenyesha itegeko y'convention ubundi bwateye ko mukono rije kugwanya ihohoterwa ry'akiremwa muntu kugira ngo inzego z'igihugu zose zivyubahirize Uburundi twame mu bihano. Kubw'ivyo rero mu ishamba rishoto twagomba tubamenyeshe ibikurikira. Iyi raporo iri kwirasuzumwa kandi igomba gutangirwa inyishu n'u Burundi ku byo basavye 2023, harosoka n'indi raporo 2027 twushatse gutanga intererano yacu ku nzego z'igihugu. Ubwa mbere twagomba tumenyeshe inzego z'igihugu cyane cyane abo mu nzego z'ubutungane, amaparike n'amasentare. Twongere tumenyeshe abo mu rwego rw'ipolisi bajejwe iby'ubutungane cyo bitwa ABOPG yuko ihohoterwa ry'akiremwa muntu ari amabe hambaye atuma ababikora mu gihe badahanwa bituma igihugu cacu cyama mu ngorane tukaja mu bihano, bigatuma abarundi benshi tugira ingorane, ingaruka mbi zivuye kuri vyo nko kubura bitoro, amera agaciro kuko imfasha zazagarara. Twagomba tuba amasabe rero umuntu wese akoze amabi ahonyanga agateka kazi na muntu, ahoteye umuntu, dusavye yuko muri Reshoto inzego z'ubutungane n'inyamira mabi zica zikora amatoza vyihuta kandi abo bantu bace bahanwa mu manza zikibiriraho, kuko ivyo kudahana nivyo bituma tuguma mu bihano. Twonga twamenyesha yuko guhotera kiremwa muntu
bikorwa n'abantu bari mu nzego z'igihugu, bikorwa n'abari mu nzego z'igisirikare, z'igipolisi, zigenderereza canke abatowe n'abene igihugu, nibo ivyo vyaha babikoze batumba vyagirizwa babimenye. Kuri ico rero muri iki cegeranyo cashikirijwe na ONU Urundi bwiye kwishura, twege turasaba yuko gwera kunyesha umukuru w'igihugu, abashikiranganje bose, abatwara umushikiza manza mukuru kizigeza Republika n'umukuru wa sentare ntayinyuzwa, umushikiranganje w'ubutungane kugira urunani batumeko kandi bongere bicarane n'amashirahamwe adahanyuzwa za politiki akora mu gisata c'agateka kazina muntu, kugwanya ihohoterwa ry'ikiremwa muntu, kugwanya gupfungira ubusa, kugira ngo ingorane, kugira ngo turonke raporo izosohoka 2020 tubihagarire hakiri kare, tubigwanye kugira ngo ntituze tuje mu ngorane nk'izo, nk'ibihano twabonye vyavuye kuri raporo 2023. Muri raporo Rwanda bamenyesha yuko berekanye yuko mu gihugu c'Uburundi guhera mu mwaka wa 2018 hariho Uburundi bwaretse ukuntu bwagiye burubahiza agateka kazina muntu mu bice bitandukanye, aho bwerekanye ko guhera mu 2018 gushika mu 2023 hararekuwe abantu bagera ku 2933 ku kigongo cy'umukuru w'igihugu, hararekuwe abantu bagera ku 5159, vyose hamwe 8,122 abantu bari bapfunzwe barekuwe, kandi hanini berekana yuko barekugwa kubera bafunzwe bidaciye mu mategeko. Muri abo barekuwe rero aho ca niyumvira kubera iki hashobora kurekurwa abantu 8,122, muri abo hakaba harimwo abantu bapfunzwe batategeza gupfungwa. Turasavye rero leta kugira ngo ntibisubire, harasohotse ingingo ivuga yuko umuntu apfungiye ubusa umuntu nawe aca yitwarirwa akabihanirwa. Dusavye ko leta igira icegeranyo, turazi ko bafise icegeranyo, ko twaravuganye n'abatwara ubuzi bukuru bujata kazina muntu mu bushikanje bw'ubutungane, yuko bafise urutonde rw'abantu bapfunzwe baramaze umunyororo, barejejwe, batafise amadosiye bari mu c'agatekanyo. Dusaba yuko abitoza rero ubunyene tugere raporo, habe raporo ku mugaragaro, abacamanza bacimanza agondagonde, aba magistra n'abaprokirere bafungiye abantu busa vyagaragaye bace bashigwa ku mugaragaro ku rubuga rugaragara rw'ubushikiranganje bw'agateka kazina muntu ubutungane, hamace bahanwa bakugwe mu rwego rw'ubutungane. Turasaba rero kandi muri iki nyene hariho abantu badukwegera ibihano, igisata c'aba-OPG turasaba yuko uno munsi ho bihugurwa. Turafise amaraporo menshi, uno munsi aba-OPG benshi si bose, mugabo harimo aba-OPG bamwe bamwe bagize idiri gufungira abantu busa, bamuha si igihugu kibatuma, bamuha 50,000 umuntu acafika mu gasho. Mugomba namenyesha yuko hari aba-OPG basigaye bafunga abantu nk'imisi 20, bagafunga abantu imisi irenga 10. Mugabo umenye yuko mu itegeko riratomoye neza yuko ata-OPG afise uburenganzira bwo gufunga umuntu, guhagarika umuntu mu matohoza n'amatohoza yibanze imisi itarenga 7, kugira yongere ko iyindi misi 7 cyangwa umunsi n'umwe abisabira uruhusha umushikiza manza wa Republika muri ako karere abarimo. Rero abo-OPG benshi rero ivyo babirengako. Turasaba rero ngaha rero
kuko ndibaza kugira umuntu aje kuba umupeji abanza kuronka inyigisho. Dusaba yuko aba OPG bafatwa bapfunza abantu kubera bari giturire, kuko maze gufungira umuntu ideni warize bakubwo umugabo w'OPG bagenda shigwe mu gipolisi gisanzwe hejuru y'umutekano. Ivyo turabisavye kugira ngo ntidusubire kubona kubona iyi raporo zagiriza Burundi. Cakabiri naco turasavye yuko abantu bakora ihohoterwa ry'ikiremwa muntu inzego z'igihugu cy'u Burundi zibahana ku mugaragaro mu gihe bari mu bisata vya leta, ntitwumva abavugizi b'isata kanaka ngo barahanywe tutavyumvise. Aha nagoma n'akarorero yuko ingingo igihugu cy'u Burundi carashyizeho amategeko merekeza ashika mu ngiro amasezerano mpuzamakungu agwanya ihohoterwa ry'ikiremwa muntu n'andi mabayikomokako, aho ku ngingo ya 206 na 209 mu gitabo c'ampanavyaha c'u Burundi bitomora neza yuko ukoze ihohoterwa ry'ikiremwa muntu ahanwa n'umunyoro w'imyaka 10 bivanye nuko abikoze n'uburenga. Nagwa tuwameshe muri Eshoto yuko tutaze kino kiganiro tubabaye cyane ku basirikare babiri umwame kuva mu kwambere gushika tuvugana bahoteye abantu mbere bagapfa. Aha mu Gihosha hose vyarabaye abasirikare nusu sapora abantu babiri babahoteye barabica bitwaje ko ubasha n'inko bahawe n'igihugu. Warumvise yuko umuvugizi w'igisirikare abajijwe n'ibimesha makuru bimwe mugane hevuze ku mugaragaro yuko bahanywe. Twege muri Eshoto twari two turakurikirana ko bahanywe, turashaka yuko abasirikare igisirikare cy'u Burundi kibashira ku rubuga site officiel igisirikare cy'u Burundi ko abasirikare bahanywe bamenyesha Abarundi n'amakungu ibihano baciriwe, kandi batubwire indishi y'akababaro umuryango wabuze waciriwe, kuko mategeko biremera yuko hateza kuba indishi y'akababaro. Abo basirikare bagafatika ivyabo umuntu abuze agahanwa. Kandi abasirikare kubera ivyo rero dufatiyeho ko bigaragara tuko turabona ubu abantu bari mu nzego z'umutekano nk'abasirikare twatanze akararo twafise ivyemezo bishe umuntu bitwaje inkoho, turafise abapolisi bamwe barasa abantu bitwaje inkoho. Dusaba yuko haba itegeko kata umupolisi n'umwe cyangwa umusirikare azosubira kugendana inkoho mu kabare canke mu rubanza. Turasavye dushimitse kandi haribonekeza yuko abari mu nzego z'umutekano basigaye bagenda gushobora kugomba kurondera ubutungane mu bintu by'abene gihugu. Turafise ivyemezo twabibonye byari hose mu ngingo zafashwe na sentare n'amatongo arimo bagagomba kubishikira bitwaje ububasha bw'inkoho bagatera ubwoba n'uje bakameka ko bamurasa. Turasavye yuko ivyo bintu leta ibihagarika. Icyakabiri naco turamaze imisi tubona yuko hari abantu bagenda mu miduga, muri raporo baravuga yuko abantu banyuruzwa. Yaoni n'Uburundi bwasiguye bukisigura ko muri commission yuko nyoto bagiramo umuntu yuko hari abantu banyuruzwa n'inzego zimwe. Twe nta vyemezo dufise muri Eshoto, mugabo turemeza yuko hari abantu bamwe bitwaza imiduga itagira imparati, ugasanga baranje kunyuruza abantu. Dusavye yuko imiduga yose itagira imparati leta abaje umutekano inzego z'igihugu zikura mu ibarabara. Uwo abajejwe inzego z'igipolisi zijeje uruja n'uruza zibonye umuduga utagira imparati nibaca bawuhagarika aho uri hose bawushikane mu babijejwe. Iyase guhagarara bayikurikirane, barafise ivyuma kugira ngo turwanye ubwo bubisha bw'abantu bakurako imparati bakaza kunyuruza abantu
kuko babikora ku nyungu zabo. Turabizi ubeshi n'abafitongo babonye agomba gutsindwa aca kumubwira ati genda inyururize naka. N'umugore n'umugabo hari abafise idiri ubu, n'umugore n'umugabo bapfuye ikintu, hari abantu tigi munyururize ndabisigarane umwe muri bo. Natwebwe amajambo ya politike canke uvuze ukuru ukababuza bamwe ivyo ko bari bavy'umwene igihugu baca bakwirukako bazana na za modoka zagira imparati. Dusavye rushimitse izo modoka zagira imparati ziveho kugira ngo nta muntu arengeye amategeko, kuko ugende nta muntu ababure kure kugenda yinyegeje. Winyegeza kubera iki? Shirako ibikuranga ukoze icaha tumenye uwo dufata, abene n'igihugu bamenye uwo bafata no batozako. Kubw'ivyo rero twagomba tuce twongera ko ikindi twagomba tubamenyesha muri raporo nyene yuko ibi hariho ico leta yerekanye yuko imyuga abari mu mabohero babagira bagisha imyuga. Twebwe tuvuga yuko ibi vy'imyuga ntibikenewe, nibagabanye abari mu bushi, ntagire umuntu azagufungirwa ubusa. Umuntu agugira umwuga agende yiteze imbere. Kandi iki naco tuvuga hari ikintu utabona mu gati muri raporo, ivyo gusubiriza umunyororo n'ibihano bito bito n'ibihano vy'igihugu. Gufata umuntu ye gupfungwa mugacamuha igikorwa cinjiriza igihugu, ivyo turashaka kubigaruka. Ico kibiba bijaho beba applicable mu makomine yose. Umuntu afise ivya bito bito atari viole kwica umuntu ibisanzwe nk'ibyo gutera umuntu, nibamuhe icaha gihuye n'ivyo yakoze agende yubakishuri nk'akarorero. Bamwe ivyo kubaka ibitaro kwiteza imbere. Mu kurangiza twagomba tumenyesha yuko Uburundi ntushobora gutera imbere, ntushobora gushika kure tukibona abantu no munsi bahotera abantu, bica abantu bitwaje amabanga bafise nk'inkoho kandi baje kubacunga. Bakwiye gucibwa imanza kuri sade ku mugaragaro. Ndushobora gutera imbere mu gihugu cy'u Burundi tukibona abantu bapfungirwa ubusa, bafungwa amadosiye, bafungiwe igitoki, uwari miliyoni igihumbi, imiliyaridi igihumbi za leta akajya n'ivya leta yibereye muhira bagafungwa ivy'igitoki. Ndushobora gutera imbere mu gihe abamaze umunyororo abejejwe bavundiye mu mvuto bari kuza kwiteza imbere igihugu. Ndushobora gutera imbere mu gihe dufise abapeji bafungira abantu busa kubikwideni badatandukanya icaha gisanzwe na penale kugira bironkera kanoti mu gihe badahanwa. Kuko muri rusange rero abo bantu bari mu mvuto nibo bogiye guteza imbere igihugu y'amahera barya naga bavugwa ko akadufasha mu mbona kazoza. Dusavye rero ndija gutera imbere mu gihe abafungira abantu busa abakora ivyaha kubera mu nzego z'ubutunga canke mu nzego z'igihugu badashaka guhanwa. Ndija gutera imbere mu gihe hari abantu bivanga mu by'ubutungane, umucamanza umuprokireri umagisa agaca urubanza neza canke opeji agacaza umuntu akomeye mu gihugu yitwaje icara afise amabanga akomeye ati mumbikire, cyangwa umuntu yejejwe ngo mugumizeyo, cyangwa umuntu ahoteye umuntu ati gerageza mufukire ntimumuhane biherera aho byibagirwe. Urumva ko kugira bigende neza bisaba yuko amategeko ashobwa mu ngiro aratomoye, tubikure ko abantu bose tubahane bahanwe n'igihugu, abantu bose bononera igihugu, kuko si igihugu kibatuma turabizi, kuko umukuru w'igihugu ntabatuma turabizi. Umukuru wewe ni wambiragwa n'ubutungane, mugabo hariho abataravyumva. Rero niba hanwe bavemo kugira ngo nizi raporo tonda raporo nziza tuve mu bihano. Kurangiza rero nitwogera dakeje nyico mukuru w'igihugu kubona yatewe iteka ryo kuramutswa umugabane wa Afrika wose. Twara tuvyiga mu ishuri continent Afrika ko umuntu ayo hagaze imbere niteka ku Burundi, natwega abarundi, natwebwe niteka ku majambo adahinza politike, kuko umwana w'u Burundi canke umuzo kuruza wa Ntare
amaze kumva yuko ahagarariye ibihugu byose birenga 50 niteka kuko igihugu cyacu cyagira izina na rero manifestation natwe muri Eshoto izagira Eshoto kuzina ryanje nabandanye rero yerekana bwa butwari ahagarire ubutungane bubereye ahagara agateka kazi na muntu uko yabirahiriye kandi abigerageza kubikora kurekura abanyoro batandukanye adufashe kugira mu mwanya aramutswa umugabane ntihagire usubira nduse kumva umuntu yigira Kagama Ruganda kugira ngo aho nyangateka kazina mu aho nyanga n'ivyabene igihugu nabene igihugu natwe abene igihugu turi ngaho kugira tumufashe tumushigikire natwamesha umwe adahinza politiki kugira ngo ntagire urutobera ngo amabanga yahawe ntaba amabanga ahizina Burundi cyo kituma rero savye amunze gutaruka gutungane cyane cyane iryo shingiro guhana bivuye inyuma wo wese yogomba kudusubiza inyuma izina ribandanye riduga mu makungu murakoze.